Abarundi baje mu buruhuko no mu bikorwa bitandukanye bavuye mu mahanga baragizweho ingaruka mbi ziturutse kw'ikena ry'igitoro hano mu Burundi na cane cane mu kwiyunguruza ndetse ko n'ibiciro vyanaduze cane kubiyunguruza hakoreshejwe amataxi nk'uko bivugwa na Niyokwizera Adolphe benshi bazi nka Adojo San. Nasanze literally ubuzima bumeze butandukanye gato nkuko nabisanze, but hari ukuntu ndibaza buri giyo nje ngasanga igitoro kidahari, so ni ikintu nyene nasanze nyene kitagoye atari jewe gusa kigoye n'abandi bantu basanzwe. Oya biragoye cyane gose mu kubona igitoro, biragoye nko muri weekend ezo naduze nari ndi Ngozi kugira ngo tubone igitoro cyo kuduga byaratugoye, kwa tubone igitoro cyo kumanuka byaratugoye, ariko umuntu nyene gicara akabitara kuko ni kibazo cha buri muntu wese, ikibazo cha jewe gusa uva ikibazo cha buri muntu wese, so umuntu yaca yihamahoro akabitahura. Muri ico gihe haraje igitoro kuri station runaka, hama imodoka ndayitangije gutonda mu zindi byamaze kushikira ngafita taxi nk'inshuro 2 canke 3 canke rimwe rimwe nkigira n'amaguru nyene uko nibisanzwe. None ndega reko ndi muhira none nta wunkoma koma, ndi muhira urumva ndigira n'amaguru rimwe rimwe bibaye ngombwa. Ibiciro byaraduze cyane, ibiciro byaraduze kuko nk'ahantu twara tugendera 10,000 bagucira 25,000, ahantu twara tugendera 2,000 bagucira 5, urumva yuko ibiciro kabisa byaraduze cyane gose. Saidi Mutungukwari aba mu gihugu c'Ubufaransa nawe nyene avuga ko hari ivyo batariko barakora neza kubera iryo kena ry'igitoro. Nkaba naje mu Burundi pour l'instant kuraba famille no muri vacances. Ikibazo c'igitoro ni kibazo cadukoze ko nk'abandi barundi bose baba mu gihugu, gituma n'ivyo twaje gukorera mu gihugu bicumbagira ku rugero rugera nko kuri 60%. Ico twosaba leta, twosaba ababijejwe ariyo leta gukora ibishoboka byose ico kibazo c'igitoro kive mu nzira. Ivyo biruko mu gihe abarundi baba mu mahanga baza ku bwinshi uko umwaka utashe mu gihe cici.